Urukurikirane rw'ibiyago umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi wakoranye na bamwe mu bakenyezi b'abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kwerekana uruhara, ubutwari n'ubukerebutsi bwabo mu kuguma bamenyesha amakuru ajanye n'umutekano muke hamwe n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bibandanya kwibonekeza mu Burundi. Muri kino kiyago kigira kane, Josiane Muzaneza, umumenyeshamakuru w'umurundikazi ari mu buhungiro, aratanga intahe ikomeye y'urugamba rwiwe rwo kurwanira ukuri n'agateka kazina muntu. Josiane atwiganira ingene yinjiye mu mwuga wo kumenyesha amakuru n'ingene uwo mwuga yawuhisemwo afise ukwemera gukomeye. Nk'umukenyezi w'umurundikazi arasigura icamuteye gufata iyo nzira n'ukuntu atigeze acika intege naho hari intambamyi nyinshi. Umwuga wo kumenyesha amakuru navuga yuko ari umwuga nakunda kuva mu buto bwanje. Ndibuka yuko nkiri no kw'ishuri muri secondaire mu mashuri yisumbuye bakunda kutubaza bati niwaheza amashuri wumva ushaka kuzoba iki, bamwe bakavuga abaganga, mugabo jewe namye nshaka kuzoba umumenyesha amakuru kubera ko abamenyesha amakuru twabona umengo n'abantu badasanzwe, n'abantu baciye ubwenge, n'abantu bazi ibintu bivugwa mu bisata vyose. Nkabura ko ari umwuga ushobora no gutuma umuntu aguma ariko ariyiga. Yego hama ndagira amahirwe ndangije amashure ya kaminuza, bariko bararondera abakozi muri radio RPA, ndakora ikibazo ndagirirwa ubuntu ndaja mu bashoboye kuronka amanota meza, baratwemerera gutangura akazi. Uko niko natanguye umwuga wo kumenyesha amakuru hari mu mwaka w'2009. Yego nibaza n'umwuga maze n'imyaka iriko iraba 16. Uno musi mu mwaka w'2025 haciye imyaka 10 Uburundi bwinjiye mu kaga katurutse ku myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Josiane ubu aba mu buhungiro, arasesangura uruhara abakenyezi b'abamenyesha amakuru bagize muri ya misi y'ubwoba n'agacerere, bavuga kubw'abandi bakenyezi bakagaragaza ivyihishije naho vyari bikomeye. Ubwa mbere na mbere novuga yuko mu myaka dufate nko mu myaka mu ntango z'imyaka y'ibihumbi 2000, umwuga wo kumenyesha amakuru wari umwuga wiganziwemwo igitsina gabo. Mukaba muzi rero yuko muri birya bihe n'imbere ya 2015 igihugu cari mu bihe bitoroshe, hama habaye ibintu bitera abantu bagahunga, kandi nkuko mubizi abantu kenshi bakogwa ko cyane n'intambara n'abana n'abakenyezi, kuko usanga aribo abakenyezi aribo bahungana abana, abakenyezi aribo bama intekera ku mutwe, bagategereza kurondera ico abana bafungura. Hari igihe abagabo babo baba bari mu migwi igwana canke bari mu mashamba binyegeje bariko barahigwa, ugasanga nibo umwanya munini bakogwa ko cyane n'intambara, niyo hagize ibintu vyo gufatwa ku nguvu. Rero nibaza ko iyo umukenyezi ari muri ubwo buzima bubi, muri izo ngorane, akaza gusabwa ijambo n'umumenyesha amakuru w'umuntu w'umugabo, ntibisa niyo ari umukenyezi ariko abaza uwundi mukenyezi nkawe, kuko aramwugurukira akanamubwira ibyo atashobora kubwira nkumbure wa mumenyesha amakuru w'umugabo. Aho nkabona ko ni kimwe mu bintu vyerekana ko umumenyesha amakuru kazi yagize uruhara rukomeye cyane mu kubahura no mu gukuramwo ubwoba umukenyezi mugenzi we, kuko uretse ko amubwira amwisanzuye ko biranamutera intege, akabona yuko n'uwo ariko arabwira amutahura kuko ari umukenyezi nkawe. Ikindi novuga nuko kubona abakenyezi barijukiye kuja mu mwuga wo kumenyesha amakuru vyatumye burya bashiramo n'inguvu zo guha cane ijambo abakenyezi, kugira ngo vya bibazo nabo babona mu buzima bwa misi yose noneho bivuge uwo vyega, atari ukuja kubaza nk'umushinga ntaye w'ivyo avyiyumvirako, umusaza w'ivyo avyiyumvirako, mugabo babubahure, bashobore gushikiriza ikibabakiye, bashobore no guharanira agateka kabo,
n'uburenganzira bwabo, aribo bubahuke kuvuga ikitagenda, bubahuke guharanira agateka kabo. Aratwiganira kandi icamuteye inkomezi zo kubandanya akazi naho vyamusavye kuva mu gihugu. Kubw'ivyo gusubira inyuma ntivyigeze biba mu vyiyumviro vyiwe. Uretse ko kubandaniriza uwo mwuga mu buhungiro bitoroshe, nibaza ko ibituma tubandanya dukora n'ubu ni birya nyene vyatumye duhitamwo umwuga wo kumenyesha amakuru mu yindi myuga yose, kuko umwuga wo kumenyesha amakuru ego nivyo n'akazi nk'akandi, mugabo ni umuhamagaro, ni ikintu ukora ukunda, ni ikintu ukora uvuga uti jewe nsezeraniye abanyagihugu kuba ijwi ryabo, kubera ko abanyagihugu bose ntiboshikira umushikiranganji runaka, ntiboshikira umutegetsi runaka, mugabo azi yuko akamubakiye ashobora kugashikiriza ikinyamakuru runaka kikamubera rya jwi rishika kure. Ico nico catumye no ngaha mu buhungiro naho bitoroshe umuntu abandanya uwo mwuga, na cane cane ko ari umwuga utuma abantu ufasha kurenganura baba barenganijwe nkumbure. Ubuhoho rero muravye n'ibiba mu gihugu, urabona ko yaba mu bijanye n'umutekano, agateka kazina muntu biguma bihungabana uko bukeye ko bwije. Nico rero gituma tutadohoka kuri iryo banga, tubandanya dusemerera kugira ngo dutabarize, yaba umunyagihugu agiye kwicwa akagarukira ku buhomba, dutabarize uyo muntu ariko ararenganywa utwiwe kandi abikorerwa n'abategerezwa kumurenganura. Nico kiduha inguvu zo kubandanya dukora uwo mwuga. Mu gusozera, Josiane atwiganira ico bisigura kuri we kubandanya ashikiriza inkuru z'ukuri naho akiri mu mahanga. Kubwiwe kuvuga ivyabaye si akazi gusa, ni intumbero, ni ijwi ryo kuzirikana, ariko kandi ni intwaro yo kugwanira ubutungane n'agateka kazina muntu. Kubandanya kano kazi ko gushikiriza amakuru mu buhungiro ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane kuko nk'uko nabivuze kare ni umuhamagaro, kandi ni n'ukwereka abarongoye igihugu muri kino gihe yuko naho batwangaje, naho batwomoye tugashwiragira tugahunga igihugu, umutima wo kuvugira abanyagihugu n'ubundi uracari wa wundi. Ni ukubereka yuko ibyo bakoze ego nivyo barashoboye gutuma duta izacu, turatatana n'imiryango, ariko ntivyatubujije kubandanya dukora ka kazi, tuvugira ba banyagihugu, tunanegura leta kugira ngo hagire ico ihindura. Ni ukuvuga ko ni iteka kandi ni ikintu gifise insiguro nini cane, kuko twarashoboye kwerekana yuko naho bashatse kunumya iryo jwi ritabaza, iryo jwi rihanura, atavyo bashitseko, ahubwo vyaduhaye n'izindi mpigi nyinshi, kuko n'ivyo umuntu nkumbure yashobora gutinya kuvuga kubera ko atinyira umutekano wiwe, ubu arabivuga atarinze guca hirya no hino, kubera ko ari kure badashobora kumushikira ngo bamugirire nabi.